umutima wanje, umutima wawe, nta kintu na kimwe kiriho ku isi, nta muntu n'umwe ariho ku isi ashobora kumara inama. Ndabibera akabanga, icyo nicyo cyo cyatumye mbapatira. Abandi bavuga ko bazoja kurondera amafaranga, mbere hari n'uwo tuvuga navuga ati jya kuri kaminuza urondera amafaranga. Mu kumwikura namubwiye nti sawa, mbwira nzoyarya imyaka ingahe. Niwambwira imyaka nzoyarya nshanja ngo yantayonze, none reka rero nihebera ubuze imyaka nzomara, kuko ninihebera amafaranga nje kuyarya naka ntimwahora mukorana. Ngo yego hari umuntu bahora bakorana, mbere yari yihebeye Imana, arapfa mu bihebe Imana, yari yasahuye uwo muryango arabuvamwo, ahejeje kubaka inzu yiwe aca arava muri uwo muryango ngo agende kubirya. Amezi abiri aheze arahwera. Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Kuko vy'ukuri nk'abantu mwe mubimenye mujijutse, Yesu Kristo niwe data yaturungikiye ngo amara inzara amara inyota umuntu. Umutima wanje, umutima wawe, nta kintu na kimwe kiriho ku isi, nta muntu n'umwe ariho ku isi ashobora kumara inama. Ndabibera akabanga, icyo nicyo cyo cyatumye mbapatira. Cyo kiri mu byatumye mbapatira by'ukuri, ko numva ko Yesu Kristo ari we wenyene. Abandi bavuga ko bazoja kurondera amafaranga, mbere hari n'uwo tuvuga navuga ati jya kuri kaminuza urondera amafaranga. Mu kumwikura namubwiye nti sawa, mbwira nzoyarya imyaka ingahe. Niwambwira imyaka nzoyarya nshanja ngo yantayonze, none reka rero nihebera ubuze imyaka nzomara, kuko ninihebera amafaranga nje kuyarya naka ntimwahora mukorana. Ngo yego hari umuntu bahora bakorana, mbere yari yihebeye Imana, arapfa mu bihebe Imana, yari yasahuye uwo muryango arabuvamwo, ahejeje kubaka inzu yiwe aca arava muri uwo muryango ngo agende kubirya. Amezi abiri aheze arahwera. Nakuramuzi yaravuye mu kwihebera Imana, yarondeye. Uramuzi mwarakorana ngo ubona yabiriye iminsi ingana iki? Ngo ndahinduye, genda wihebera Imana. Nta kintu na kimwe, nta muntu n'umwe kuri iyi si ashobora kumara inambu umutima wanyu. N'abubakanye bakundana bavuga ngo sheri sheri, shushu shushu, mimi mimi, pipi pipi, nta n'umwe ashobora kumara inambu umutima w'uwundi. Haguma hariho uruhande, urugero ata muntu n'umwe ashobora gushikako, atakintu na kimwe gishobora gushikako. Imana yo nyene yibikiye, umukama wene yaribikiye mu mutima wacu, ahantu atanumwe ashobora gushika, ahantu atanumwe ashobora gushika, ahantu atanumwe ashobora kumara inzara, ashobora kumara inambu. Imana yarahibikiye. Augustino niwe yivugira, Augustino nta mazi atanyoye, nta sosi atanyoye, niwe yivugira ngo ewe mukama waturemye twiremera. Nicyo gituma umutima wacu ugumurebagana ushika uruhukiye muri wewe. Ewe mukama waturemye twiremera, nicyo gituma umutima wacu ugumurebagana ushika uruhukiye muri wewe. Muntu rero wiriga uriruka, ukarara uriruka, muntu rero urondera guhozagara k'umutima wawe mu bintu byo kuri iyi si, zeruka, umviriza kohereti uzeruke. Inambu y'umutima wawe, inzara n'inyota ufise ku mutima, Imana yaraguhaye inyishu n'imwe gusa, n'umukate wamanutse uva mu ijuru, ari we Yesu Kristo. Yivugira ati jewe ndi umukate muzima wamanutse uva mu ijuru, unyegereye ntazoba gisonza, unyemeye ntazoba kinyotegwa. Umubiri wanje niyo mfungurwa y'ukuri, amaraso yanje niyo nyobwa y'ukuri. Urakaza mukama Yesu.